reka rero ninjire mu buhanuzi neza na neza, mwitonde mwumvirize neza mukuru gutura amatwi neza na neza, mukuru gutura amatwi, ibintu ntivyoroshe birakomeye. Reka mpere ku mushinga ntahe Rwasa, ambabarire kandi yemwe bashaho, Bibiliya iravuga yuko ivyavugiwe mu mpete mu gihe c'imperuka bizovugirwa kwisunzu ry'inzu. Mwumvirize muti mbega muraza kumva, buri muntu wari wese araza kumva inyishu, araza kumenya yuko mbega n'umuhanuzi canke se umuhanuzi. Hanyuma ndaza kushira amabanga anyegeje ya Evariste Ndayishimiye, hanyuma n'umugambwe wiwe muraza kumva yuko uwo muntu ari umuhanuzi canke atari umuhanuzi, vyose muraza kwihinyishu. Hanyuma nababwiye muvuga abantu benshi baye kwa Dodomba, mbega kavuga abandi wewe kativuga, nanje rindira mu ndwikurikira, nanje nzobashira hagaragara amabanga yiwanje, mu nyuma muzomenya yuko uwo muntu ari umuhanuzi canke atari umuhanuzi, muzomenya ko yatumwe n'Imana canke atatumwe n'Imana. Nuko rero mugira amahoro kandi munkurikirane, kandi umwe wese aza kurikirane buno buhanuzi. Ubu buhanuzi muzobuhereze Rwasa yumvirize, ubuhanuzi muzobuhereze ntuze Evariste Ndayishimiye, mu nyuma abwumvirize asubira abwumvirize, mu nyuma yagomba azokumva ati umuhanuzi ariko aravuga. Nuko reka mpere ku mushinga ntahe Rwasa, nukuri yihangane ngomba ndabivuge uko biri, atajamba rimwe rivuyemo. Nuko kandi simpfa kuvuga ibintu Imana itabintumye, ntibikunda. Murana ko nari maze igihe ndiko nababwiye nti sinzovuga. Mana yari yambwiye mbanze ninumire, mu nyuma ngo Imana irabe mbega aba bantu natumye abahanuzi banyumvira gute, bumviriza gute. Mu nyuma urazwe n'abasezerano nkababwira nti ngiye kwinumira, kandi narinumiye n'ivyukuri. Abantu benshi bari bagize umunsi bariko baravuga mbaza ngo none ko wanumye wacikizo wagize kiniki, simvuga ataki Imana intumye, ntibikunda. Hanyuma rero reka nje ku buhanuzi rero, hanini yabwiga abantu babiri nibo ubwo buhanuzi bwega. Hanyuma mu nyuma ndaza gusozera rero n'ibihugu vy'amahanga vyose, ibintu birakomeye ntivyoroshe cyane gose. Hanyuma rero reka mpere ku ntunze ku mushinga ntahe Rwasa. Neza na neza hari muri 2014, mu nyuma Imana impa ubuhanuzi bw'umushinga ntahe Agathon Rwasa. Ntawe narinzi, ntitwari bwigere tubonana n'umunsi n'umwe, ntiyaranze. Muga mu nyuma noba narashoboye kuronka umuntu umwe mu baganira n'abamwegereye. Mu nyuma ndavuga yuko mfise ubutumwa ngomba guhereza Rwasa. Uwo muntu ashobora kuba nyumva no baracariho. Mu nyuma arambwira ati wombwira nkazobibwira abamwegereye, bakamubwira ndamubwira nti oya, ntijewe Imana impaye ubutumwa, ubwo butumwa ndabuhereza mwenebwo, nta wundi muntu intumye ku muntu, ndabuhereza mwenebwo, nta wundi muntu umwe ndabuhereza. Uwo muntu yaranyumviye, mu nyuma arabishikiriza muri ba bantu begereye Rwasa boba bavugana. Mu nyuma nyamuntu mubegereye Rwasa arabwira Rwasa yuko harimo umuntu agiye kuzoza batazi. Ico gihe Rwasa yaravuze ati muramuzi yitwa ndeki niki, ati oya uwo muntu ntawe tuzi, ati gusa hazoza umuntu mutazi, hama muze mumwakire, muze mwumvirize ivyo azobabwira. Nukuri Rwasa sinari ndamuzi, naje ubwanje ntiyaranze. Mu nyuma mbere wanagomba baranka no kunyakira, baranzibira, baragira iki niki, mugaragomba ndababwire yuko inzira z'Imana zirenga igihumbi. Mu nyuma wa muntu umwe nari naraciye ku bwa mbere, ndamubwira nti barajya nkiye, baranzibiye, ni mugabo Imana yanyeretse inzira ngiye kuzocamwo, kandi ndamubwira n'ingene ngiye kuzokwinjirayo mu rugo rwiwe, kandi nzokwinjira batabizi. Mwumvirize ivy'Imana rero birakomeye rero, ivy'Imana ntibisanzwe rero. Jiwe ico igihe ninjiye kwa Rwasa, Imana yanyeretse yari yibarutse uwo munsi, bariko barahekereza umwana wiwe, yari yibarutse umwana wiwe agira kabiri, wari umunsi bahekereza, hari ku munsi wa Mungu, hari ku itariki 16, hari mu kwezi k'umunani 2014. Jewe ninjiye mu rugo kwa Rwasa saa 8:14. Batazi niyo nzananye iki niki, mugabo ngiye nk'umuntu agiye mu rubanza, kubera bumva ko bari bafise urubanza. Urumva musi y'urubanza irembo riruguruye, ntibaza kuryugara, ninjiye irembo ryuguruye, ntibigeze bamenya ngene ninjiye. Mugabo ngenda nk'ugiye mu rubanza, kandi nagiye nikoreye. Munyumvirize
kwa Rwasa ndashikayo ndashika barampa intebe ndicara kandi ndatekereza ndarindira urubanza ruraba amajambo aravugwa abatumire barataha jiwe sigara nicaye abandi bose bagiye mu nyuma rero ndasaba ijambo ndasaba icyo bita audience mwunyumvirize mwabantu mwe mu nyuma jiwe audience barayimpa bampa iminota 15 mwumvirize mwabantu mwe bampa iminota 15 Chawimvira umuntu yagiye gusaba hanyuma jiwe bampa iminota 15 yuko ariyo tuza kuvugana nawe mu nyuma ndabankira ndababwira nti nimiburi mu nyongera iminota 10 ibe 25 barambwira bati nturenze ko n'umunota n'umwe sawa ndavyemeye ambwira ati okay karibu rero ndakwakire rero aho twari twicaye ati jya kwijambo ndamubwira nti nyakubahwa mfise amajambo ndakubwira je tuganira jewe nawe turi babiri sinobabesha Rwasa ngo yaragwanya haje ugwana utarabona Rwasa uguye rurabira ubwo baburamutekera urumva n'umuntu abonye ubwa mbere ntawazi Rwasa yaracungerewe ku rugero rumwe tegera uko rungana mu nyuma je ndamubwiye yuko jiwe tuganira jiwe nawe turi babiri ati Rwasa ku mutima je nabibona n'ibyo yakariyumvira ati noneho ubwanje burashitse je Rwasa ubwanje burarangiye uravyumva Rwasa bura mahema abura amaragamo basi arambwira ati basi ingo ndakwakirire mu nzu nti oya jewe ngo no wifuza iki jewe uza kwicaraho jewe nanje ndakweretse sinobabesha Rwasa yarabuze amahoro uguye rurabira rurajojota ruratinda rurarangira mu nyuma arihebura aravuga ati ndapfuye nta bindi yinjira mu cyumba ciwe yaryama ahamagara umugore nimba yaramuseze nimba yaragize iki niki umugore aramuremesha aramubwira ati none ginda niya kwica none bajya abantu bose bagucungereye bose none araza kubajyana none je basigenda ndaguhaye ruhusha mu nyuma aremera aravuga ati yego basi ndemeye ho gitugende nyereka aho ugomba ko twicara Rwasa mu muherezi no yayumviriza namweretse ahantu tugenda turicara ndamubwira nti bashirira intebe zibiri harya bashiraho intebe yiwe ni yiwanje turicara jewe iyo minota 25 ndayubahiriza nkuko bayimpaye ndamugira ku muriri mugabo ncunganye nawe mbega ntahavagwa kubera ubwoba niyagwa ndamusamire hagufiya ijisho ntijyapfa kuri we jewe ntijyapfa kuri we hanyuma kuko yari yagize ubwoba ku rugero mwotagira uko rungana hanyuma jiwe ndamugira ku muriri ndamubwira ivy'igihugu cyose mwumvise hari mu 8 tariki 16 hari ku mugoroba wo kuwa Mungu hanyuma ndamugira ku muriri ndamubwira ahantu abasendefudede bafise inguvu ndamubwira ahantu abantu biwe baba FNL ahantu bafise inguvu ndamubwira ahantu abaforode bafise inguvu ndamubwira ahantu abaporona bafise inguvu emwe intara n'umutumba n'agacimbiri ni komine bore ahantu hose ndahamubwira Mutama Rwasa aratangara arambaza ati none ibintu kugira ngo bitore wabitoye gute wakoresheje uburyo bungana gute ndamubwira nti umuntu icyo agomba aracigura ngiye nkoresha iminota 25 nyuma ndamusezerana nari ncagaguye yumva ibintu ko ndamubwira birakomeye cyane gose arambwira ati burya nije ntanga audience nta wundi muntu umwe shobora kwakira mu gihe we tuba tukiye ko turaganira nimba hari ivyo ufise ubona ushobora kumbwira utari bwambwire bimbwire mu nyuma hanyuma je nije ndaguhaye mwanya bari bampaye iminota 25 Rwasa twashoye kuvugana amasaha abiri twatanguye saa 10 twahagije saa 12 zo mwijoro mu nyuma ndamubwira programa y'u Burundi bwose ingene ibintu bigiye kuzogenda ndamubwira hanini ndamubwira ivyiwe bimwerekeye ndamubwira nti wewe muri aya matora ya 2015 nti wewe uzuba ukomeye uzubugize kiniki mugabo ndabona amatora hageze yuko amatora aba uzucyuyavamwo kandi niko vyagenze
hageze ko amatora abasigaye iminsi 3 Rwasa yaciye ava mu matora mugabo kandi nubwo bizogenda uko uzoronka amajwi menshi ni mu nyuma abaseni David mu nyuma nawe uzogaruka kandi wongera uje mu butegetsi ni kandi abaseni David ico gihe bazoba bagukunda cyane gose bazona guhendagiza mu nyuma bakwiyegereze baguhe n'ubutegetsi bunini cyane gose ntiwanagomba amafaranga bazoyaguha ico gihe bazoba bagukeneye ni kwera bazoba bagukeneye ni mugabo ngomba ndakubwira ikintu kimwe ntibazoguha intebe iyo ntebe uzoyicarako aho amatora ntiyari bwabe ya 2015 amatora ayo matora iyo ntebe uzoyicarako ni mugabo iyo ntebe uyicaye ko bazoba bagiye kuroga ubutware n'ubutegetsi bwose ububasha n'ubutegetsi bwose n'inguvu zawe zose bazoba bazitwaye ivyo bintu Rwasa ndabimwibwira jewe nyene ndamubwira ibintu bikomeye bigiye kuzokurikirana mu gihugu cy'u Burundi ndamubwira yuko abantu biwe amaze kujya kubwo butegetsi bazobica bazobafunga bakabatoteza bakagira ikiniki kandi atabubasha azobafise bwo kugira ngo abatabare ivyo mu gihugu cy'u Burundi vyarabaye iyo ntebe namubwiye yarayicayeko yabayicegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka cegera cyambere cy'umukuru w'inama nshinga amateka muri 2015 ivyo bintu vyarabaye kandi namubwiye kazova mu matora mu nyuma y'amatora yarayavuye mwaki asigaye iminsi 3 bo narabandanije ndamubwira nti umviza ndakubwire nakubwiye yuko bagutwaye inguvu mu nyuma amatora yose azohoraba uzohora uyatsinda kandi mu nyuma bazohora bacakwiba kandi nta bushobozi uzofise ntibizokunda kuzovuga nagomba ndababwire mwe munkurikirana amatora ya 2020 niwe yatsinza kandi baramwivye cy'amaso ikibona imbona nkubone kandi ntivyakunze kavuga yari inumiye Rwasa harageze igihe ndamubwira ibintu biramuvanga kabisa biramuyobera ndabona ko Rwasa yatakaje ubwenge muriko murankurikirana ndasubiyemo naravuze ibintu ndabona ko Rwasa byamuvanze byamuyobeye yatakaje ubwenge nongera ndasaba ndamubwira ijambo ndamubwira ni Mutama ndabona yuko ibintu ndiko ndakubwira ntavyo uri kurumva kandi vyakurushije ubwenge vyakurushije inguvu nibi ndiko ndakubwira ubunyene ntuzosubira no kuvyibuka mugabo nagomba ndakubwira ubuhanuzi bw'iwawe rero Imana yakunyeretse wewe ntuzigere uja ku butegetsi n'umunsi numwe biciye mu matora ubona ubuhanuzi ndakubwiye nubwo mbona ibintu vyakuvanze ngomba ndaguha ikibutso kimwe gusa uzokwibukirako ibi bintu niko ndakubwira uzovyibagira mu nyuma jewe nanje ndiho ndakubwira bino bintu ntuzosubira kumbona ikiringi icari cyo cyose uzomara utari kurambona gutwara kwiwawe bizoba bigoye ni mu nyuma wewe finale yawe bazogutwara umugambwe ntibagutwaye umugambwe rero wewe igihe kizoba kigeze mwico gihe ni uzokwicara utekereza kubera nta rindi jambo zobusigaranye ryo kuvuga mu nyuma uzosubira kumva ijwi ry'iwanje nico kimenyetso ndaguhaye ijwi ry'iwanje ni waryumva n'igihe nakubwiye kizoba kigeze nubu Rwasa nagomba sure ndamuhanurira kugira ngo izina ryiwe ndarirengane ntisiswe kurigaruka ko mu nyuma ndabona kudeta yihutirwa mu gihugu cy'u Burundi kubera ubuhanuzi abantu bagize iminsi bariko baravuga bashiramwe amazina yiwe kubera ubu nanjye nongeye gusubira kuvuga ubuhanuzi bwiwe nkabugarukana nacyo gituma mvuze ubuhanuzi bwiwe nkabugarukana yibuke yuko uko vyagenze muri 2015
mu nyuma akagenda kuryama n'abantu biwe kudeta ntayishimire. Nubu ndamuhanurire kudeta igiye kuba iri imbere muri kano kanya ndiko ndabona ikaba akayumva aza yigirwe kure aryame ndemwe basha yiyugarane ntibazohave bamuta mu rudubi mu nyuma have bavuga ngo canga Rwasa ngo wicare kuri ino ntebe. Nubu ndamusubiriremwo iyo ntebe mwumva ndiko ndavuga agahuba akayicara ko iryo joro nyina zora arapfuye. Cyo bituma navuze nti ubuhanuzi muza kubumuhereza. Abahanuzi benshi bagize iminsi bavuga izina ryiwe ntahube yicare kuri iyo ntebe azora arapfuye. Aho ubuhanuzi nasubira inyuma yiyumvire ivyo namubwiye ubuhanuzi no mumuhereza nitwa Bigirimana Nikora naramubwiye izina ryiwanje kandi yari bwigira so kumenya niyondi nisayibwigira ndamuvuga n'umunsi numwe. Nasubira inyuma aya majambo namubwiye yumve ko ntayamubwiye. Hama namubwiye ni ntibikunda umunsi nzoba ntashika mu gihugu cy'u Burundi Rwasa ntashobora gutwara ntibikunda. Ivyo avyumve azogombe ahiganwe muri politika agira iki niki umunsi nzoba ntarashika mu gihugu cy'u Burundi narabimwibwiriye nanje ndamubwira nti umunsi nzoba utambona ivyo gutwara uzugomba bikure no mu mutwe. Ubwo n'ubuhanuzi bwa Rwasa ndarangije. Abandanya ngomba ngereyo ku buhanuzi bukomeye bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Jewe igihe ndahira ku itariki imwe y'ukwezi